12:30 urukino rwo kuba rubonekamo intsinzo equipe yitwa Chelsea Blues itsinda equipe Liverpool itsinda kwa kimwe itsindo ca 14 Moise Caicedo itsindo ciza cyane shuti nziza cyane yaratsinze ku ipasi witwa Mar Gusto ariko ku munota 33 witwa Kodiga kupo aza kugombora ku ipasi nziza yitwa Alexandre Isaac igitsindo uvuga ngo igaragara ko Chelsea nateguye cyane ku mupira waruvuye no vuga ngo kwa Dominique Szoboszlai aza guha witwa no vuga ngo Alexandre Isaac nawe atera agapira gatoyi Kodiga kupo acara heraheza mugabo ku munota 95 match igomba narangire witwa Estavio aza gutsinda Estavio aza gutsinda umunota 95 ku ipasi witwa Marco Correa match za kurangira ibitsino vuga ushika kuri bingaye biri kwa kimwe equipe ya Chelsea Blues iza kuronka amatatu equipe Liverpool igira nuvuga ngo trois défaites consécutives itazi kuronka intsinzi nimwe no yakinze equipe ya Crystal Palace biri kwa kimwe itsindwa nino equipe ya Galatasaray itsinda kimwe kubusa muri Champions League uno musigarusi itsinda equipe yitsindwa Chelsea Blues ibitsindo bibiri kwa kimwe Arne Slot n'abangubiwe bose basino equipe ya Chelsea Blues ibitsindo bibiri kwa kimwe Chelsea n'umugwi mwiza kandi wari ufite ubwo bushobozi bwose bwo kuza bagatsinda n'umugwi wa Liverpool Aigo nivyo Liverpool twavuga ati urimwe mu migwi novuga washoboye gukora recruitment nziza uba wumva yuko biragoye cyane gutahura ko Liverpool yuzigatsindwa na Chelsea the Blues kubera yuko uravye abakinyi Liverpool ifise nico cyonyene nico gipimo cyonyene cyo guha yuko ubushobozi ari bwinshi kuri Liverpool bwo kuza bagatsinda no mu gwa Chelsea vyoroshe cyane ariko kandi je ndabiharura muri no ntsinzi ndetse ya Liverpool no ntsinzi ya Chelsea the Blues batsinda Liverpool Changi ino ntsinzwe Liverpool imaze igihe rikiragira bo yamaze gutsindwa nk'inshuro zitatu kandi zikurikirana hariya je byose ndabiharura Galatasaray Chelsea na equipe ya Chelsea Blues je byose ndabiharura ko umumenyereza Arne Slot kudategura neza umugwi wiwe ariko ubundi burya Chelsea benshi baranayihendako Chelsea n'umugwi muri Premier League hariya uza gusanga mbere no kuyisanga muri Big 4 ari bya bintu bamaze kurondeza usanga ari ibintu bagwaniye cyane ku rugero rwo hejuru ariko burya Chelsea Blues nawo ubonye nka wa mugwi wakwiteguriye neza Riko urumva bafise abakinyi babaye ba Estevao nibo baje bagatsinda Chelsea bagatsinda ino Liverpool bafise bano ba Moses Caicedo babona ko umengo ni ibintu bigoye gutahura ko Caicedo wo musanga muri babakinyi boza kunaniza umugwa Liverpool cyane ko Moses Caicedo ubonye match akina iteye n'ubwo n'umukinyi mwiza Caicedo ariko twisunza abakinyi nabo niwe mukinyi uraba amazina y'abakinyi ba Liverpool umva Moses Caicedo niwe mukinyi wo hagati akina kuri zitandatu wa mbere mwiza muri Premier League ngira ngo oya none ni wa mbere uravye abandi bakinyi bose bahari kuri nimero 6 muri Premier League za gusanga wisunze n'abakinyi bamaze bariko bakina bisubiriza kandi ugacuraba na performance zihorako burya usanga Moses Caicedo ari wa oya Moses Caicedo no munsi twemeye neza mu bakino vabo bameze neza ariko ibintu bitwa navuga ngo Enzo Fernandez nimba ari mediane twavuga ngo ikomeye ababizi nabahuye n'igihe bahura equipe ya Paris Saint-Germain bafashe no mediane equipe ya Paris irimo na ba Vitinha ba Ben Ruiz ba Ruben Unov Moses Caicedo n'umukinyi mwiza mbere simpinga nivyo muvuze oya niko bimeze ashaka kuba ari n'uwa mbere muri Premier League cyangwa akaba ari mu ba mbere ariko uranyumva ari kumwe nande na Enzo Fernandez ari kumwe na Cole Palmer nubwo kenshi ukunda gusanga Cole Palmer bamucisha mu ruhande match ntiyanayikinye wewe yarafite ikibazo cy'imvune ariko niko ndahara muri rusanga abakinyi babamire Chelsea the Blues ifise ushobora kuza ukahatereka no mwana kiri muto Estevao bamukuye hariya muri Brazil ari muri Palmeiras bamuzana nk'umukinyi wakazoza muri Chelsea ndetse na nakubu kuko urabona nakubu ariko arabikora yako ari umukinyi ateye ubwo nawe Estavio hagati bashaka kuza bakahengeka uno Reece James nubwo ari umukinyi ku ruhande ariko ku munsi we bakina na Liverpool ho nabonye bahashira uno Mar Gusto ariko uranyumva ariko rabungu bagiye guhura nawe bagiye guhura na Liverpool ifise Alexis McAllister mukinyi mwiza bafise Florian Wirtz bamuzanye nk'umukinyi mwiza ariko kanatsinda no musi ntara nitora neza mu uyu wewe nta passes zive nta ngitsindo 0 urumva ariko yaje no mukinyi twiteze ko vyinshi kuruta ivyo karaduho no musi bafise no wundi musore wo hagati mu kibuga yaramunyuzuye gose bafise nuno mukinyi hagati mu kibuga bafise Dominique Szoboszlai bafise Garawe bafise n'uwitwa McAllister umviriza iyo miliye Liverpool uca umviza na ya miliye ya Chelsea the Blues nivyo irimo wa mukinyi mwiza muri Premier League ariko uca compare izo miliye zigira kuri zibiri
ariko je no havazani ya Chelsea de Bruce ko ari ikomeye kugeza muri kano kanya witwa Moise Caicedo Enzo Fernandez ukajutana n'undi mukinyi nka Cole Palmer ameze neza ngarose ku ijambo rivuga riti rega ico nagombye kuvuga ngira we ntuzi nturanantahura mbandaniza bivanye na performance batwese Chelsea de Bruce imbere ya Liverpool ntanke katutotora ko Chelsea de Bruce ariyo nziza gusumba Liverpool ariko tutarashikira kuri urukino manzura buremere bwayo mazina ya Liverpool n'uburemere bwa Chelsea de Bruce urumva ko ari gutora neza ko miliye ya Chelsea de Bruce yo woza kwisanga ko yoza kunaniza miliye ya Liverpool kubganje mu bakinyi batanguye izina ryitwa Moise Caicedo riruta hejuru cyane izina ry'umugabo yitwa Gravenberch urajeje kubganje hanyuma izina ry'umugabo yitwa Enzo Fernandez yari kuri 10 bivanye n'ivyo rimaze kugerako naho rigeze biruta izina ry'umugabo yitwa Dominique Szoboszlai hanyuma wo muri Hongrie Maro Gusto yari hagati oyo wewe n'izina rya Makarista bivanye n'ikibanza bakiniyemwo riri hejuru y'irya Makarista kubera ko Mario Gusto umushitsi Patrick ameze reka kubwira impamvu ndasigura zije mbere nambe mugabo dusongora duskaje umwanya muto cyane muto Moise Caicedo ko akina kuri standard ivyo amaze kugera ko naho amaze kugera je kubganje sino hafatanya nahageze Gravenberch yahora umusubirizi muri club ya Liverpool nande yagetanuka uyu mugabo ama equipe yose yagiye arakinamo yamye ari umutitirere ndetse muri Premier League kandi kanatsinda na Chelsea yamuguze ari umukinyi mwiza cyane gose tuje ku mugabo witwa Dominique Szoboszlai n'umukinyi mwiza kanatsinda no umukinyi nakunda muri club ya Liverpool wazi nta Arne Slot amazinkino zigira kuri 3 mukinisha kuri 2 amunda kuri 6 amujana eske kano kanya no numero 10 mwiza wakaba yoza kugira ngo asatire miliye irimwo Maro Gusto na Moise Caicedo Makarista niwo mukinyi mwiza akina kuri 10 equipe ya Liverpool itunze ndetse yigeze gutunga muri ino myaka ingahe mugabo akina kuri 6 urakeka biza kumorera gusatira mugihe ariko asatirwa na Maro Gusto ndetse na Enzo Fernandez kubganje ni oya rero bivanye n'ukuntu ino miliye ipanze je ku ruhande rwanje nemirango miliye ya Chelsea iri hejuru cyane ya miliye ya Liverpool nitaye ngo nuko match yagenze ngo batsinzwe miliye ya Chelsea vuri mugerageje kuraba iri hejuru ya Liverpool je kanogenda ndababwira banashaka mu majambo maki banashaka muri ino mediane equipe ya Chelsea Bruce equipe ya Liverpool witwa Moise Caicedo turabizi neza avuye muri equipe ya Brighton yarageze muri equipe ya Chelsea Bruce biraza biragorana cyane avuga ati mbega Moise Caicedo kubaguza amafaranga atari makakugura muri equipe ya Brighton kaza muri equipe yitwa Chelsea Bruce biko biranka ariko witwa Moise Caicedo uko yatera duga niko navuga ngo urugero rw'igwa atera ruduga buri munsi kwijuru atera teza urugero rw'igwa gwiza waza kuzana witwa navuga ngo Enzo Fernandez nawe nyene turazi bamukuye muri equipe ya Benfica za muri equipe ya Chelsea Bruce nivyo bimeze neza mugabo n'umukinyi mwiza ameze neza ariko witwa Mario Gusto niwe mukino uvuga ngo nukura mu bakinyi bose bashaka kugenda muri kano kanya ufashe karite cyangwa ubushobozi bw'uno Moise Caicedo ukabukompara n'ubushobozi bwa Dominique Szoboszlai uza gusanga Moise Caicedo ari hejuru ufashe ubushobozi nta kibazo ni Gravenberch witwa Moise Caicedo reka ndagutondekere bose miliye yose ya Liverpool ngombe ndayigutondekanirize nubwo wona muhengeka ntabwo uyo Szoboszlai niyo namushikira Moise Caicedo mukompare na Alexis Makarista niyo namushikira Moise Caicedo uriko urumva dukompare umukinyi bakina post manzu nyumvize gatoya nta kibazo bakompara kubera muri iki gihe bariko bakina kuri 6 mugabo Makarista ariko Ryan Gravenberch niwe mu nimero 6 no munsi muri equipe ya Liverpool ngomvye kubakompara bose muri rusange ngomvye gukompara bose umwe ndamukompare na Moise Caicedo mwumva ico nagombye kubabwira jewe icatumye ntabura yuko ava y'urukino mbona ko Liverpool ayifise mirenzi nziza gusumba ya Chelsea de Blues ntabwo gukompara uno nuze Moise Caicedo nuno Szoboszlai ntora Moise Caicedo na Makarista ntora Moise Caicedo urumva ngompaye kandi na Gravenberch urumva ntora Moise Caicedo ariko muri rusange rero kompara Moise Caicedo ushireko nuno Maro Gusto ushireko bugi imbere yabo hari honde hari Enzo Fernandez uri kurumva ucushira hamwe Szoboszlai na Makarista
nuno Gavin Bench ubashire hamwe urumva ko miri ya Chelsea urumva igizwe nuno Moses Caicedo na Malo Gusto ndetse nuno Enzo Fernandez ushire hamwe nino miri ya Noze ya Zobozlai na Makalista na Gavin Bench ko yo umbiye ko ya Chelsea ariyo watahura kuri hejuru cyane gusumba ya Liverpool. Reka ndakubwire impamvu ndayishira hejuru samazina si nivyo bakoze muri kahise nkoresha performance actuelle. Umugabo yitwa Dominique Zobozlai umunsi eske ni match zingahe amaze gukina kuri 10 muri equipe ya Liverpool ino season ni zingahe? Ninge ya mbere ni bya bindi nagaruka kuzambere Dominique Zobozlai sinamu nimero 10 buri bapfa ko mukinisha nimwe nagaruka ubwambere nkavuga ati Liverpool afise abakinyi ariko ikibazo cha Liverpool hanini haona gitora ni kumumenyereza uno Arne Slot tuje kwa Makalista ugeno ndabe n'ibikombe by'isi yatahanye muri equipe ya Argentine nta nayo mwigeza kinishwa nk'umusisi sisa boshwe kuri zitandatu Makalista nta mwigeza kiri gatandatu fasere kuzibira hanyuma ngo atanga umusaruro mwiza nja kwa n'umugabo witwa Gravenberch ni kibanza ciwe kanatsinda nibaza ko nta kibazo aje bitwaye mugabo uciugeranye na equipe ya Chelsea ufise Moses Caicedo ari mu kibanza ciwe mwiza kandi muri iki gihe nivyo Malo Gusto yaba Bible Courage mugabo niwe mukinyi adapta muri iki kibanza ndetse kurande kwa Chelsea tana pressure yabagifise ko kubera ko Reece James araza kakina ndetse n'uyu mugabo yagiye mu mvune nawe nyine hari umugabo yagiye mu mvune nawe nyine ntibukizina neza nawe nyine ashobora kuza kakina bikagenda neza mugabo uravye stabilité muri milieu stabilité yari mu kibuga ku ruhande rwa Chelsea ni nziza kuruta stabilité yisanga ku ruhande rwa Liverpool kubera ko na system de jeu za club ya Liverpool zitangira iyi equipe gukina kuno Liverpool ni ya equipe novuga ko umupira wabo bawuguruye kandi si ya equipe ubona ngo isabwa gufata mu adversaire kugira ngo imutsinde mugabo ni equipe kinaje zikinwa par exemple ni equipe nka Real Madrid je zimwe zivuga ngo ndaza kukwataka ndondere occasion nimba dufise Mohamed Salah turamukreera occasion zibiri araza gushobora kudufasha gutsinda igitsindo kimwe mugabo ku ruhande rwa Chelsea nawe wabizi neza ngo twebwe umukino wacu no kuzibira tugakina je contre attaque iyi je rero ufise umugabo itwara Jandro Garnacha nyaruka uwo mwanya ciyaza gufatana n'agasore kitwa Conor Bradley mushasha mu kibuga uciye ugira Pedro Neto na Reece James bari ku ruhande rumwe bacabaza no gufashanya n'undi mukinyanyaruka yitwa Malo Gusto vyumvikana ngo ya style doje ya nimero 10 iri mu mukinyi yitwa Makalista ari gushobora kumufasha akazaraja kuduga kugira ngo aserve abasatirize ba Alexander Isaac imipira niza gushoboka kubera ko afise pressure nini y'abakinyi benshi banyaruka bari ku ruhande rwiwe ugo ruhande ruriko n'umugabo yitwa Milos Kerkez muri iki gihe ataramara kumenyera muri club ya Liverpool kandi yari anavuye mu mvune mu minsi mikirenganye bavuga ko liste yatangujwe mu kibuga n'umugabo yitwa Arne Slot sino igaya cyane gose ngo ni liste mbi mugabo mukenyuro vraiment yasumbijwe gukenyura none umenyereza ntuze Enzo Maresca nimba ari ibintu biriko biratsindisha umugabo wa Liverpool nuko kugeza naka kanya Arne Slot ntaramara gutora neza ngo equipe yanje nkinisha niyi ndetse niyo equipe yamaze kugira stabilité uyu munsi nimba yakuyemwo yugutakaza na Zobozlai nuko yarakeneye kuzana wa mukinyi de formation numero 10 club ya Liverpool ifise yitwa Zobozlai bagiranye kuri vyinshi ngo amushire mu kibanza ca Yugutakaza atari ko aritora muri je za equipe ya Liverpool ujya mukinyi Yugutakaza akina muri je aggressive za je zivuga ngo turiruka turondera ukuntu dutera dukwakwanya dusindi gitsindo hanyuma bihere mugabo kubera ko yisanga muri Liverpool nabo bari muri yaje dukeneye umukino wa Sara n'umukinyi wa Gakpo kugira ngo biduhe insinzi ntituzirondera kuri nimero 10 biza gutuma rero uyu mugabo yisanga muri miliye y'abakinyi batatu bamuzungurutse agatakaza imipira myinshi ta Franurits novuga ko vraiment Chelsea iyo babakwiyeho nivyo sinabashira buya Liverpool kino Chelsea barusha bwa mbere ni miliye mugabo arezime muri rusange Liverpool iri hejuru ya Chelsea Jabantu twari kumbe ku munsi w'ejo nababwiye ni Chelsea ntiza gutsindwa na Liverpool turaharira Chelsea niyo tsindwa na Liverpool ariko kakantu ka Mohamed Salah umunsi yigubukiza gakora ikintu ciza kakantu ka umunsi yigubukiza gakora ikintu ciza nico cyatuma equipe ya Liverpool itsinda iteye ubwo mugabo yitwa Marc Cucurella niwe yagize ijambo avuga inyuma y'urukino aravuga ngo ubundi twebwe twari tuzi neza ko dukina neza hagati mu kibuga ariko tukaba dufise ubwoba bw'ivyo Mohamed Salah ashobora gukora rero jewe nka Cucurella nagumye nibanda canke nasabwe kwibanda ku mukino wa Mohamed Salah nkamubuza gukora ku mupira ariko kandi nca nugurukirwa no guca hagati mu kibuga nyerekeza imbere novuga ngo
gufasha abasatirizi banje gukina mu gihe ari twe tuba dufise umupira kubera ko narinzi neza ko nabandi bakinyi banje baza kufasha kuzibira umugabo yitwa Mohamed Salah. Ati nivyo vyanatumye nja gutanga passe ku mugabo yitwa hajya yitanze kuri no musore yitwa Estevao atsinda igitsindo mu munota wa nyuma w'urukino. Rero navuga ko uravye je za Liverpool zari maîtriser gose na style de jeu ya Chelsea, equipe imaze kunyereka ngo iyo match nayize neza na cyane ko ofise miriye ibi permeta nshobora gutsinda equipe nyinshi zitandukanye. Oya uno Enzo Maresca namonye ko nka bamumenyereza afise ubushobozi bwo kwiga urukino byo kwiga umugwi bagiye guhura nawo kandi akawumetriza neza akanawufata. Iyo afutu umwanya no mugabo agufatiye umwanya kukwiga arakwiga kandi akakumetriza neza ukabona ko gutsinze vyoroshe cyane ko football kinigwa hagati mu kibuga. Ya nuko kabisa bimeze muri Premier League equipe ya Arsenal kuri joro yawe indwi iracari ya mbere n'amatanu vuga 16 kibanza cha kabiri nino equipe itwa Liverpool notashe kuri 15 equipe ya Tottenham Hotspur kibanza cha gatatu nota 18 equipe ya Bournemouth kibanza cha 4 nota 18 mu gihe equipe za nyuma equipe ya nyuma ya 18 equipe ya Burnley n'amatashye kuri 4 West Ham kibanza cha 19 nota 4 equipe ya Wolverhampton Wanderers akashike amanota ya kuri 2 amadu gutsinda ibitsindo byinshi kugeza muri kano kanya nuno mukinyi azi kwizina ya Novoga akine equipe itwa Manchester City Erling Haaland Bolt afite ibitsindo